Je nkaje kurande rwanje ndababazwa no kumva bama ariko bavuga ngo igihugu cy'u Burundi kirakenye, ngo ni cambere gikenye cyane ngo ni cyanyuma gikenye ngo gusumba ibindi bihugu. Haca nimvira nti none ko hari imvura hakaba izuba hamera, none twebwe turi hanze nitwe tumaramara burya. Ndashimira umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye adahengeshanya gutera kamo abantu ngo bakora amaboko mu mpuzu ahereye ku bari mu gihugu, agatera kamo n'abandi bantu bakorera hanze y'igihugu cy'u Burundi kuzana imitahe kugira ngo dukorere mu gihugu cy'u Burundi. Inkuge hari hakoraniye abarimye n'aborozi bashika kwijana bava ku mitumba itandukanye yo muri Giharo bariko bararabira hamwe uko iyo si yogarukana uburyohe mu kuyirinda inkukura no gutabiza umwavu wa Kirundi. Izo nyigisho zikaba zatunganijwe n'abarundi barangurira imirimo yabo mu gihugu ca Canada. Beretswe ingene bashobora kurima isi batarinze gusambura inyubako yayo. Tuko tubagereranya n'ubujuju twari dusanzwe dufise kuba dushobora kurima isi uko tubigomvye, tuvayanga twonona dukangaza ivyatsi dutaye ibindi duturira. Urumva ivyo ntitwashobora kubimenya iyo tutaza muri izi nyigi. Alphonse Nahimana arongoye NCDP Muramvya nyeretse ko gutera imbere bishoboka mu gihe abantu bakoreye hamwe. Umuntu ari no hanze nawe ni vyiza yuko na kera bahora bajima namba hari abagenda bagiye kurondera amahera y'ikori barayazana hanyuma bagatanga iryo kori, ayasigaye bakayifashisha. Natwe twagiye gukorera hanze twari dukwiye gukora nk'uko. Turi ku musozi Nkuge muri komine Giharo mu ntara ya Rutana mu kiyaya ca Kumoso. Ikiyaya c'uruzi Maragarazi rugabura igihugu cy'u Burundi na Tanzania. Hashitse wakigwa n'imirimo itotahaye, imiceri, imyumbati, ibiharage, ibigori, ibigazi n'ibindi kuko ari isi yimbukamwo vyose. Kwigenekerezo rya 15 gushika ku rya 18 Rusama umwaka wa 2024 Inkuge hari hakoraniye abarimye n'aborozi bashika kwijana bava ku mitumba itandukanye yo muri Giharo bariko bararabira hamwe uko iyo si yogarukana uburyohe mu kuyirinda inkukura no gutabiza umwavu wa Kirundi. Izo nyigisho zikaba zatunganijwe n'abarundi barangurira imirimo yabo mu gihugu ca Canada. George Habarugira no murundi aba muri Canada neza na neza muri Quebec ngo kumva ko igihugu ciwe kivugwa ko ari igihugu ca mbere gikenye niyo mvu nyamukuru yamutumye gushira umutahe wiwe mu burimyi n'ubworozi. Kwiyumvira guteza imbere igihugu cyane c'amavukiro nuko numva ngo ubukene ngo burarenze, ngo ni igihugu ca nyuma ngo gikenye. Je nkaje kurande rwanje ndababazwa no kumva bama ariko bavuga ngo igihugu cy'u Burundi kirakenye, ngo ni cambere gikenye cyane ngo ni cyanyuma gikenye ngo gusumba ibindi bihugu. Haca nimvira nti none ko hari imvura hakaba izuba hamera, none twebwe turi hanze nitwe tumaramara burya. Turamaramara naho vya bimeze uko vya bimeze kose uri ahantu kumva igihugu cawe ugikunda carakwibarutse hama ngo kirakenye niyo kivuze aho uburi bakumva ngo ni kagahugu gatoya ngo gakenye. Birababaje ku muntu akunda igihugu cy'u Burundi nka jewe. Ndazi neza ko ndagikunda kandi nkaba numva mfise indoto zo kugiteza imbere kuva nkiri na muto. Bica bituma niyumvira umugambi w'uburimyi n'ubworozi kuko mbona ari ubutuma dutera imbere, kuko n'abandi bose ndiko ndaraba babeshejweho n'uburimyi n'ubworozi. Nico kintu kiza ubwa mbere, ibindi byose bikomoka ku burimyi n'ubworozi. Denis Kadende nomwe mu bahinga mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi bari barungitswe n'ishira hamwe NCDP kugira ngo batange ubumenyi mu bijanye no kurima kijambere. Aratubwira muri rusangi uko basanze uburimyi bwifashe ndetse n'ivyerekeranye n'inyigisho bahaye abo barimyi. Mu bijanye n'uburimyi nk'umuhinga ubwa mbere na mbere nabonye ko
uyu mutumba wa Nkuge ari umutumba by'ukuri wimbuka mbere biravye ku biterwa nka vyose ku buryo rero nk'aba barimyi bakwirikiranye izi nyigisho ngaha bishobora kuzobagirira akamaro kandi akamaro kaboneka kandi karama none rero gusa turabona yuko aka karere n'akarere gashobora kwimbuka mugabo gafise contrainte yijanye n'imvura kubera ko ngaha biraboneka ko huma n'ingoga imvura igwa itevye n'ivyo n'abarimyi babivuze mugabo ico kibazo kirashobora kuhava cyane bagiye baratabiza umwavu kwiye kujya mwabonye bavyigishijwe haje imvura igomba gucika bagaca bagiha nk'ibi bitoke twabigishije ngene babigwiza bakameronka umwavu kwiye wo kubitabira hajya kugacika mvura guko ayo mase acabika amazi igitoke cyane twahagaze ko muri iyi minsi ine twari tumaze ngaha ntigiheze ngo cume n'ingoga ngo kigire ico bita stress hydrique mu gifaransa ikindi naco mu buhinga bw'uburimyi nibyo hari ibyo basanganywe hari ubuhinga basanganywe mugabo kandi uyu munsi beretswe ingene bashobora kurima isi batarinze gusambura inyubako yayo babibonye ingene twavomeye ahasasiye n'ahadasasiye turafata kandi isi icubakitse n'isi yamaze gushwanyagurwa n'ubuhinga n'uburimyi bari basanzwe bamenyereye ivyo babonye neza ko isi isanzwe yubakitse neza iyo si naho imvura igwa ntiyonona mugabo isi barimye bagakubita bagakuramo imizi yose babonye neza ko ari isi mu gihe imvura iguye ikigende twaye n'ivu ryose ari imwe tujya dusanga muri ya myonga yacu yo ngaha aye none rero ico ndazi neza ko bagafashe nka nkama ubu kurima bazoza baraharura utwo twatsi hama bagaza baraca amabango yo gushiramo ivyo bitego. Nzeyimana Marie Rose umwe mu bakenyezi bari bitabiriye izo nyigisho aratubwira akamaro izo nyigisho zabunguye ndetse n'ico yiteze. Abakuri izo nyigisho hariho akamaro kanini cyane turose kuko nk'iyo turiko twarima urudavagi niko tuvyita ngaha iwacu turi mu rudavagi bisanzwe kandi tukarima nyene tuzura isi cyane tukayubika ariko ubu unye baratubwiye ati oya kurima sukurima isi ngo yibabaze nukurima buke hanyuma no kuyisasirira ukayisasirira kugira ngo ntiziratwagwa. Turabonye ne uburyo bunyaruka bwo gukora uwo mwavu tutiriwe turimba ikinogo mu bisanzwe kare twahora dukoresha nyabarega z'ibinogo ariko ubu tuzokoresha inyabarega yo hejuru ntituzokwirirwa turagirane turimba ikinogo bijanye n'ibitoke turahungukiye kanini kuko nk'ibitoke twari dufise vyari vyaramaze gufatwa n'ingwara rebe bimaze gufatwa n'ingwara ibitoke reba batuzaniye ico gitoki kirashobora kugwiza imivyaro guhera kuri 50 kuduga itoki twari dufise navyo dutora umuvyaro ahantu kanaka twari twateye igitoki tukaca tujana urumva yuko kuntuze haje dukuyeyo kimwe mugabo wa muvyaro tujanye kugwiza tuzotora nk'imivyaro 50 kurenga. Havyarimana Severe nomwe mu bakuranye na George Amuzi neza ndetse akanakurikiranira hafi bikorwa arangurira muri iyo commune aratubwira uko abantu bakiriye ico gikorwa. George n'umuntu akunda igihugu akongera agakunda n'abanyagihugu ari naco gituma yemeye gukora iki gikorwa kugira ngo ateze imbere abanyagihugu bo muri akarere ka Giharo bavyitavye gose biteye ubwoba birenze urugero mbere twe twibaza twari basavye abantu bagera kwijana umusozi wose uzana 220 ariko twe byaranarenze guhereje bavyitavye ku bwishi kandi babikoze mu buryo banezerewe bahimbawe. Niyo ngabo Gedeo umwe mu bari bitavye izo nyigisho aratubwira kunguko bahakuye n'ivyo yiteze inyuma yazo. Ego izi nyigisho zari zikenewe kabisa ahubwo zirakwiye kugwizwa kuko tuko turagereranya n'ubujuju twari dusanzwe dufise kuba dushobora kurima isi uko tubigomvye tuvayanga twonona dukangaza ivyatsi duta ibindi duturira urumva ivyo ntitwashobora kubimenya iyo tutaza muri izi nyigisho rero kuva uyu munsi turavyumvise twavyize twabimenye
ukuntu umuntu ashobora kurima akavomera hanyuma agasasira ibintu bikagera neza, n'ukuntu dushobora guhingura umwavu hanyuma mu minsi mike ukaba wabonetse. Urumva incungu yo gucungura amezi menshi mugabo inyuma y'ukwezi kumwe cyangwa ukwezi n'iminsi bikaba byagenze neza. No kuvuga izi nyisho zirameze neza gose, turazishimya ahubwo mo dusabira kuba biteguye yuko mo bandanya kugira ngo tubandanye n'abandi bakazifata. Intumwa ya musitanteri wa Giharo naho Ndonkeye Emmanuel arakenguruka ico gikorwa, akanashikiriza uko indongozi zakiriye ico gikorwa ndetse akanashikiriza ubutumwa bwa musitanteri kuri George yiyumviriye ico gikorwa. Uyu mugambi ni mwiza ujihageze, yari kuba yatoye kuja kuwukorera mu yindi komine cyangwa indi ntara, timugabo ko yibutse by'ukuri komine yiwe y'amavukiro, byiza cyane byo gukenguruka. Arakeruka kandi kuko uwo mugambi nkuko mwawusiguye ujanye no gukingira ibidukikije, kugwiza imivyaro bitoke ndetse n'ibindi magima dusigurira, niryo hangiro novuga iki gihe turimwo ryari kenewe kugira ngo wa mwose nk'icyo ufungura nawe mufukuro nk'amafaranga, nuko abenegihugu baba barimye bakimbura bakavyaza umusaruro ibikorwa bimwe bimwe. Rero aravuga ati ibikorwa by'abikorera utwabo by'ukuri birasahiriza leta ndetse na komini Katura Koyo, kuko batubwiye ko muri ko matanga inyigisho ku benegihugu nabo bazogenda bakabishira mu ngiro aho babaye. Nimba wahora yimbura akimburira mu gipfusi, ariko izi nyigisho ngira ngo yazikurikanye neza akaza kubishira mu ngiro, hazoboneka akarusho by'ukuri, akaronka icyo afungura ndetse akanashora no mu isoko kugira ngo aronke amafaranga. Inyuma y'izo nyigisho zatanzwe nabo ba diaspora, abo barimyi bo kwitegiki. Dusubire twumviriza umuhinga Denis Kadende. Ico no bizaza nuko bashize mu ngiro ubwo buhinga, bazimbura kandi babike uburyohe bw'iyisi, babubike. Rero uvyo bizotuma mbere novuga nka impact canke effet nuko bazorima bakimbura biteye igomwe kumwe kurusha uko bahora. Akunguko ko kazohaba guko tubitse neza isi tukayigira umugenzi, uwo mugenzi umugirira ivyiza, izoheza yimbuke nabo nyene bahatorere akoyoka. George Habarugira akaba yakengurukiye bimwe vy'imvamutima mukuru w'igihugu c'u Burundi kumwe na Alphonse Nahimana, bamwe mu mboneza z'abarundi baba muri Canada, kubona yaramwemereye ko bagiye gukorana ndetse akamwemerera gukorera ku izina ry'ishira hamwe NCDP yatanguje. Ndashimira umukuru w'igihugu cyacu c'u Burundi nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye, adahengeshanya gutera kamo abantu ngo bakora amaboko mu mpuzu, ahereye ku bari mu gihugu, agatera kamo n'abandi bantu bakorera hanze y'igihugu c'u Burundi kuzana imitahe kugira ngo dukorere mu gihugu c'u Burundi, kugira ngo ndashimira leta y'u Burundi n'abarongozi bayo kukungene iyo umuntu yumviriye gukora umugambi w'iterambere bamwakira. Ndashimira bimwe bivuye ku mutima mwuba waraho Alphonse Nahimana arongoye NCDP Muramvya, nyeretse ko gutera imbere bishoboka mu gihe abantu bakoreye hamwe. Yabinyeretse ko bikunda kandi naje nari nsanzwe ndabibona, kuko ndibuka kera hari hakiri n'ibifungurwa, hari ikintu bita ikibiri, nabona barenga inzoga hanyuma bakabwirana bati ryari tuzoja kurimira naka, bakavayo kurimira naka bagashika barya banywa, ikindi gihe tuzogenda kurima kwa naka, gutyo. Burya ikibiri noca mvuga nti ryari nkishira hamwe nk'izo koperative nyene zivugwa, nuko ngira ngo batashimye yuko ngira ngo koperative boyita ikibiri, ubundi je niko ndabibona. Rero niwe yanyeretse ko gutera imbere bishoboka, amaze kunsigurira umugambi wa NCDP ico biyishinze,
kwari ugukorera hamwe, kwari kuzokora ibikorwa by'iterambere by'uburimyi n'ubworozi, atanga inyigisho ku bazoba bazikeneye. Hanyuma bituma nanje ndamubaza neza nti none nobishika ko nanje gute. Yarabimfashije n'ukuri. Ubu itariki 15 z'ukwezi kwa gatanu gushika ku itariki 18 nanje yaramfashije kuronka ibipapuro muri leta binyemerera kuba nokorera ku mugaragaro. Hanyuma nanje rero nararonse ishami rya NCDP, mission vie famille George Valeria. George ni jewe, Valeria ni nyina w'abana. Hanyuma mission n'ubutumwa, vie n'ubuzima, famille abantu nibaza ko batobitahura nabi ngo bahave biyumvira ngo ni famille yonyene yo munda kwa George na Valeria. Oya, ni famille uburundi bwose, abarundi bose. Ni NCDP, mission vie famille George Valeria, Rutana Giharo, umutumba wa Nkuriye. Niryo ryavutse kuri zo tariki navuze. Kuvuka kwaryo novuga yuko hari inyigisho zaherutse gutangwa kubijanye ingene ibitoki birondegwa vya kijambere bitagwaye ingwara. Ivyo byarakozwe kwerekana ingene abantu bakwiye gukora umwavu kama. George Habarugira ninde, mbega uwo mutima yawukuye he? Tumukurikirane. Nkaba ndi Umurundi, nkaba mba mu gihugu ca Canada mu ntara ya Quebec. Jewe mu gushikino muri Canada nari mvuye mu buhungiro bwo muri Tanzania. Buhungiro bwo muri Tanzania nabushitsemwo ari uko mvuye i Burundi mu gihe c'amagume yatanguye 1993. Hanyuma mbonye intambara ikomeye nahungiye mu gihugu ca Tanzania cyo kimwe n'abandi. Hanyuma kandi na jabukiye ku mupaka wa Ruyigi, njabutse uruzi bita Rumpungwe, ariko hariho n'abandi bajabukira mu Rutana, bajabutse uruzi Maragarazi. Rero nabo twahuriye muri Tanzania. Jewe muri Tanzania nahabaye imyaka 21 kuva 1996. Hanyuma ndahava 2017. 2017 rero ubu nkaba nicaye mu gihugu ca Canada. Ibihugu byose iyo biva bikagera mu gihe mumva ngo byarateye imbere, ubwa mbere babanza gukora. Kandi kuvuga ngo umutahe uva muri ivyo bikorwa bito bito, ivyo byose umuntu abihereyeko. Hari umugenzi nawe twabanye mu makambi y'impunzi muri Tanzania, nawe yambwiye yuko mu guhunga yajabutse Maragarazi aciye mu Rutana. Tumaze kuganira turi muri Tanzania, namubaza ibintu birimwaho ivyo ari byo, aransigurira ko haba imbuto z'ubwoko bwose. Nca numva ndahakunze. Rero maze gushika ino muri Canada, niho naho rondera uwo ntuma igenda ndabire ahantu mu Rutana noshobora kugura itongo. Naraharonse, ubu nza naratangwe kuhakorera imigambi ijanye n'uburimyi n'ubworozi. Ego nukuri ibintu ndabona ko mu minsi iri imbere
bizogenda neza. Nk'ubu narateye ibigazi, ni ibigazi ndabona nko mu myaka 2 bizoba bitanguye kugira ico bimpaye. Hamwe n'ivyo ndiko nditegura kwakorera n'indi migambi yindi ibijanye n'ubworozi. Hariho inka muga si nyinshi, muga ndiyumvira kushiramwo inkwavu nkazorora kijambere nko mu bijanye no kwitaba kamo k'umukuru w'igihugu. Yavuze ati burya hamwe twokorora inkwavu kijambere twotunga mu mwanya mutoya. Tozera ikiganiro cacu, George aratanga impanuro ndetse akanakangurira abarundi baba mu mahanga kuza kwifadikanya n'abandi mu guteza imbere igihugu cabibarutse. Mu gihe abantu bose bari nyuma y'igihugu c'u Burundi bo kumva kamo kanye icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye adutera, nk'abantu turi hanze twari dukwiye kuraba ico twokora umumwe wese aho iyo yarataye uruzogi. Hamwe n'ivyo tukijukira gukorera hamwe, tukaja mu makoperative, tukaja mu mashirahamwe atandukanye kugira ngo dukorere hamwe, kugira ngo tuzamure igihugu cacu c'u Burundi, kuko ni twebwe nyene duteza kukizamura. Nta bandi, Imana ntizorinda kuva mu ijuru ngo ije kuzamura igihugu c'u Burundi, kandi yaraduhaye ubumenyi n'ubwenge kugira ngo tubikoreshe. Hanyuma yaduhaye impano zitandukanye zidasanzwe kugira ngo umwe wese mu gihe azoba yerekanye impano yiwe n'ico amaze, n'ico amariye igihugu, n'ico amariye umuryango wiwe, bizofasha mu iterambere ku buryo bw'uko atawuzosubira kuvuga ngo ndakenye, ngo ndashonje, kuko umuntu yakuye amaboko mu mpuzu nukuri nta muntu yicwa n'inzara. Umuntu ari no hanze nawe ni vyiza yuko na kera bahora bajima namba, hari abagenda bagiye kurondera amahera y'ikori barayazana, hanyuma bagatanga iryo kori, ayasigaye bakayifashisha. Natwe twagiye gukorera hanze, twari dukwiye gukora nk'uko, tukibuka iyo twavukiye ko naho hakenewe iterambere, tukabicisha mu mpano imwe yose umwe wese afise, haba mu burimyi n'ubworozi, kuko ubworozi buri kwinshi, n'uburimyi abantu barima byinshi birimwe kijambere, tukaronka ivyo dufungura, tukaronka umusesekara, tukaronka rero n'ivyo dushora hanze. Igihugu c'u Burundi cotera imbere kikareka kwitwa igihugu c'abakene. Nukuri ndateye akamo nshimitse, najewe nongera mpanura abantu tuba turi kumwe inyuma y'igihugu c'u Burundi, turi gukorera inyuma y'igihugu c'u Burundi, kwibuka iyo twataye uruzogi kugira ngo turabe ingene twozamura igihugu cacu c'u Burundi kireke kwitwa igihugu gikenye.